Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Rusama umwaka wa 2025. RPA madukurikira muke ku buhinga ngurukana wamenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu OBI. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba arizi izikurikira. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatatu Rusama umwaka wa 2025 amakungu yahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Uyu munsi ukabushitse usanga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi uri mu bibazo bitari bike, aho usanga abamesha amakuru batemererwa gukorera mu mwidegemvyo ukwiye, hambavu yuko bamwe barakubagurwa bakanatabwa mu buroko. Amakenga ni menshi mu washinga amateka mu Burundi kubijanye n'iduzwa ry'amafaranga ku bitabo vy'inzira hamwe n'amafaranga abandanya kuva mu kigega ca leta yo kubungabunga indege y'umukuru w'igihugu kandi itari kwirakora. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu. Nayo ibisata bitandukanye bigize ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi vyagiye birunyuka mu gusubira inyuma ugereranije nuko vyahora. Mwishira hamwe Taxem bakabona ko gushika uyu munsi mu gihugu ibintu vyinshi bikiboshe kandi bigoye ko inumbero leta yihaye ishikako. Aya n'ayandi ni mukanya isase inkuru mwimwe ukwaje. Ndasubiye kubaramutsa, reka ano makuru tuyahere mu gisata kijanye no kumenyesha amakuru. Nahimeje kubabwira mu ntangamarara zano makuru umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru wahimbajwe kuri uno wa gatatu Rusama kw'isi yose. Uwo munsi mu Burundi wahimbarijwe mu kigo cyo kumenyesha amakuru mu ruganda rwo guhanahana ivyumviro. Kubijanye n'uwo munsi urongoye ikigo cyo kumenyesha amakuru Mireille Kanyange yateye ivyatsi yotegwa niburabuzwa riheruka gushikira abamesha makuru babiri, agatera kamo ubutegetsi kwihutira kubatabara iyo babituye. Nous saisissons cette occasion pour condamner fermement les actes de violence commis récemment à l'endroit de notre confrère Willy Kwizera. Tuboneho kano kanya kugira tuyamirize bimwe vy'ivuye inyuma ihohoterwa riheruka gukorerwa mugenzi wacu Willy Kwizera wa Radio Bonesha FM mu gihe ariko arangura umwuga wiwe muri kaminuza y'u Burundi. Inzi imbere yaho bindi bivyo byashikiye nyene Willy Kwizera na Ahmad Masudi mugira neza wa Radio Nderagakura aho bari mu kinama bahagaritse bidakurikije amategeko mu gihe bariko barakora ku nkuru y'abanyagihugu bari bugarije ishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana ibafitiye utwabo. Kuri ivyo byose bijanye n'ihohoterwa tuhamagarira leta n'inama nkuru yo kumenyesha amakuru ahanini gutabara iyo tubateye akamo kugira bashobore gukingirwa mu buryo buhagije. Dès que l'alerte est lancée afin d'assurer une protection rapide et efficace. Nayo Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru yo kumenyesha amakuru sense asaba abarongoye imesha makuru gukurikiza amategeko agenga abamesha makuru harimo kubaronsa amasezerano y'akazi. Turamaze kuja mu menyesha makuru bifise izo ngorane zo kudahemba abakozi, kandi hari ahantu henshi twagiye hari abakozi bamaze nk'amezi 6 badahembwa, hari abakoresha badategekaniza kazoza abakozi babo. Birategekanya ko ushinzwe ikimenyesha makuru abo akoresha ategereza kubaha bita contrat muri Faransa. Tumaze turakurikirana turaba yuko iryo tegeko riko rakurikizwa kugira ngo ntagire umumenyesha makuru ahava akoreshwa mu buryo butari igite uburyo budashobora kumutuma yisononora. Icivugo cuno mwaka ku munsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ne akamaro k'ubuhinga va ruganda intelligence artificielle mu gifaransa ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru no kubinyamakuru. Tukivuga ibijanye n'uyu munsi mpuzamakungu ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busa n'ubutakiriho mu Burundi, ahubwo bwagiye burasubira inyuma cyane guhera mu mwaka wa 2010
2025 ivyatumye uwo mwuga wo kumenyesha amakuru ugenda urabangamirwa. Ivyo bivugwa na bamwe mu bamesha makuru bakorera ku butaka bw'u Burundi kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Umwe muri abo bamesha makuru yavugiye kuri mikro za RPA asigura ko muri kino gihe hari amakuru batinya gukorera ko kumvo z'umutekano wabo. Tumukurikire. Ku ruhande rw'abamenyesha makuru bakorera umwuga ugataka ko Burundi novuga ko muri rusange tugeramiwe kuva mu mwaka w'2015 leta y'u Burundi yagiye iratora uburyo bwo gushobora kugenda irahungabanya akazi ko umwuga wo kumenyesha amakuru. Ibaze hariho inkuru zimwe zidashobora gukorwa muri kino gihe. Aha tunahere ku zijanye n'umutekano, zijanye no gusesagura amatungo y'igihugu. Fata akarorero abasirikare barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Biraboneka ko rimwe hari ibintu biba umenganira ibinyegezwa cane kuri barya baguye ku rugamba. Aho hariho nk'ibindi bibazo bijanye n'urudandazwa rutemewe n'amategeko. Mwarumvise uheruka urudandazwa rujanye n'ubutare n'umukuru w'igihugu bwiwe yaragwiyamirije aranavuga ko ari abantu barudandaza bidaciye mu mategeko. Mwibaza ko ari bande bakora ivyo urwo rudandaza? Hariho iradiyo imwe yoshobora kwiyumvira gukora kuri iyo nkuru? Ntibishoboka. Ivyo rero biruko kandi bikabandanya uko ku munsi. Ivyo vyerekana yuko rero umwuga wacu ubangamiwe, unageramiwe. Aho kuri ivyo haranongera ko ibijanye no kutunga ubumwe hagati y'abamenyeshamakuru. Uherutse murazi ko baheruka guhohotera umumenyeshamakuru wa Bonesha FM. Nta runani rw'amaradiyo rwabaye canke ibinyamakuru canke ndetse n'ibinyamakuru bigahagarika umwanya muto shiraho ibiganiro bimwe no kuvuga amakuru. Ivyo biraboneka neza na neza ko hariho iterabwoba rikorwa n'abategetsi ndetse hakajamwo n'ibitutsi. Mugabo nta n'umwe ashobora kugira ico avuze ku gutinya kwicwa canke ku gutinya kunyuruzwa. Ariko ico notera akamo abo dusangiye umwuga nuko twoja hamwe tukaba bamwe koko kugira ngo dushobore kubaka igihugu kigengwa n'amategeko. Sinobatera akamo ko gutsinda ubwoba kugira ngo duharanire agateka kacu umengo kariko karazimangana muri iki gihe. Nayo abamesha makuru ngo babwirizwa kugwanya ingendo yose ahizanana igamije guhohotera ubwigenge bw'abamesha makuru mu gusaba bivuye inyuma irekugwa ry'abamesha makuru bafunzwe bazira umwuga wabo nka Sandra Muhoza. Ivyo bishikirizwa na Alexandre Niyungeko arongoye ishirahamwe ry'abamesha makuru IBG, akaba abishikirije mu gihe uyu munsi isi yose iramutse ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Alexandre Niyungeko avuga kandi ko uyu munsi arakaryo kwamesha amakuru ko kugwanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru yo nzira yo gukomeza inkingi za demokrasi. Uyu munsi duhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ni umwanya mwiza wo kuzirikana kuvyokorwa mu guteza imbere ubuhinga bwo gushikiriza amakuru mu gihugu cacu no kw'isi yose. Uyu mwaka dushingira ku ngingo ikomeye cane, impinduka y'ubuhinga bwa none bwa mudasobwa ku bwigenge bwo gushikiriza amakuru n'ibimenyesha amakuru. Ubuhinga bwa none biciye kuri mudasobwa burakora impinduka zikomeye mu gisata co gutanga amakuru, bugatanga amahirwe atari make ariko bukanazana n'ingorane zikomeye. Ariko birakenewe ko twibuka ko mu bihe turimo mu Burundi ubwigenge bwo gushikiriza amakuru bugiramiwe. Amenyesha amakuru benshi baraturatujwe, muri bo benshi bahungiye mu mahanga kugira ngo bacungura agatwe. Igihugu cacu gitakaza abanyamwuga babufisemwo ubumenyi n'uburambe. Abari mu Burundi baratotezwa, bagaterwa ubwoba, abandi nabo bagatabwa muri yombi. Aha tukibuka Sandra Muhoza afunzwe atakindi azira atari uko ari umumenyesha amakuru. Turaremesheje Sandra Muhoza kandi turahumurije n'umuryango wiwe, tunasaba dushimitse yofungurwa vuba bwango atakindi gisabwe. Kuri uyu munsi turashima ubutwari n'ukwitanga kw'abamenyesha amakuru bose, baba bari mu Burundi canke bari mu buhungiro. Ni mwebwe muhagarariye ukuri n'intwaro rusangi, uko mwiyemeje kumenyesha amakuru mugacana urumuri rumurikira abanyagihugu, mukagwanira uburenganzira bw'abanyagihugu. Birashimishije kandi bitanga icizere. Muri ijwi ry'abatakigira aho bavugira, kandi umwuga wanyu ni karahara mu ruganda ntibacura mu kubaka igihugu c'iteka n'itekana. Kuri uyu munsi turongeye kwiyemeza kutadohoka kwibanga ryo kurwanira ubwigenge bwo gushikiriza amakuru kanatsinda n'inkingi ihambaye mu iterambere ry'igihugu.
ishirahamwe ryihaye intumbero yo gushigikira abanira agateka kazina muntu bahohoterwa mu mwuga wabo EFDDH mu mfunyafunyo naryo nyene ryagize ico rishikiriza kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Mu itangazo ryasohoye ryiyamirije ryivuye inyuma ihohoterwa ryakorewe umumesha makuru wa radio Bonesha FM Kwizera Willy. Ihohoterwa ridasanzwe ryanakozwe n'abitwa ko bazovamwo indongozi muri kazoza. Felicien Irimbere ajejwe kumenyesha amakuru muri EFDDH yaboneyeho akaryo ko gusaba leta gukingira umutekano abamenyesha amakuru na cyane cyane mu gihe bari mu kazi kabo, anasaba abarongoye kaminuza y'u Burundi ubwo bubisha bwabereyemwo guhasha ababikoze kuko bitabaye uko bazosanga babitse ikara mu gashambara. Kurikira Irimbere Felicien ajejwe kumenyesha amakuru mu icurahamwe EFDDH. Ivyo vyashitse mu gihe isi yose yariko yitegurira guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu ateka kamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Kaminuza y'u Burundi yamye yigamwo abanyeshuri bakuze b'ubuntu bategurirwa kuba abayobozi b'ejo, ariko ubu yahindutse ikigo c'ihohotera, ikigo cyo gukubagura abantu. Rero turasaba abayobozi ba kaminuza n'ab'igihugu kugarukana umwuka mwiza muri kaminuza, aho kiba ikigo cubahiriza agateka kazina muntu uwo ari we wese gacaguye. Twibutsa abo bayobozi nyene ko uyu munsi wahohotewe yabaye mu menyeshamakuru Willy Kwizera, ariko ejo azobageze ku bayobozi ba kaminuza n'ab'igihugu, kuko niko muriko murabarera. Ca gatatu dusaba si no gusaba no gushigikira no guha intege mu menyeshamakuru Kwizera Willy n'umuryango w'abamenyesha amakuru wose mu Burundi no gukorera ahantu hagoye, barakora ivyo bashoboye mu mwuga wabo kandi bagatanga amakuru agashikira abanyagihugu. Nongere nibutse ko kumenyeshwa amakuru atari uburenganzira dusaba ubwo gwaruka cyangwa umunyagihugu asaba ubwo gwaruka wegamiye cyane cyane umugambwe CNDD-FDD, bariko bakorera batanga ivyiyumviro bitubaka, ivyiyumviro bisambura igihugu. Ivyo babimenye ko bidashobora kwijana, hari umunsi bizobagaruka. iyi nduru yo muri aka gaturuture dusiga amahoro kayemwe ca kuraba ntitugwe mu bana. Bariko baradohodora, reka nje kuraba. Kuva nukanura amaso amasahuza nini iyo nduru yo iri kivugira. Mwaramutse nyakubahwa, turiko turakosora za mbwa zananiranye hano ku mutumba wacu. Emwe turazikosoye. Erega shikayo uje kuraba, uribuka ko uri umutware wo kuri uno mutumba. Ato sanza ari ya misore yacu hanibwa base gusa mu mugambwe wacu. Utimbwa ndagusavye kandi ndagusavye inshimitsi uje kuraba ibara ndiguri hano. Yego reka nje kuraba, ariko abo tudahuza imigambi uduhuza umugambi ubukuza none ko igihe c'amatora cageze. Ego genda urabe, ariko muzohava musanga mwikoze mu nda. Niwe wari ukwiye guhagarara ugatuza ubwo bubisha kuko bagutoye bakwizeye. None raba ni ufatiye mbere mu gutoteza abandi. Imigambwe canke amatora yimirije ntibitume ducanamo. Twibuke ko ibihe biha ibindi kandi mumenye ko akataretse kaba gasema. RPA turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata ca politike. Umushikiranganje w'igira ca leta Nestor Nahontuye yashikirije kuri wa gatanu inama nshingamateka integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga 2025 ushira 2026. Abashingamateka bakaba barerekanye amakenga yabo kubijanye n'iduzwa ry'amafaranga ku bitabo vy'inzira hamwe n'amafaranga abandanya kuva mu kigega ca leta yo kubungabunga indege y'umukuru w'igihugu kandi itariko irakora. David Claude Bananayo niwe ruteguriye iyo nkuru. Iryo tuzwa ry'amafaranga ku bitabo vy'inzira ryashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Nahontuye kuri wa gatanu mu gihe ari umutumire mu nama nshingamateka
asigura integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2025 ushira umwaka w'2026. Aha umushingamateka Pascal Gikeke aribaza imvo zatumye leta iduza amafaranga yahora atangwa kugira ngo umuntu aronke ivyo bitabo vy'inzira. No kukijanye n'iduzwa ry'amafaranga ku bitabo vy'inzira, leta ifise integuro yo kubiduza ibiciro vyazo. Passport ikava ku bihumbi 235 ikaja ku 300, Resepas ikava ku bihumbi 35 ikaja ku bihumbi 50, CPGR nayo ikaja ku bihumbi 30. Nagira mbaze nyakuba mushikiranganje iriduzwa ku mafaranga kuri bino bitabo vy'inzira byo bavyavuye kuki, byo bavyavuye kwitakaza ry'agaciro gifaranga ryacu y'u Burundi. Nestor Ntuye asigura ko amafaranga ava mu itangwa y'ivyo bitabo vy'inzira asayiriza mu kigega ca leta kandi ko n'abarondera ivyo bitabo vy'inzira baba bafise uburyo. Mu bisanzwe ibi vy'amakori tubikora nuko abantu baba basanzwe bafise amaroveni manini baza gusahiriza abantu bafise amaroveni matoyi. Umva mahera turaheza cyane tukayakura mu abayafise kugira ashobore gukora inyubako rusangi. Turiko turabiraba muri leta twarabonye yuko ababa bagiye kurondera ama passport atarabara abantu cyane bakenye gose kandi kenshi usanga bayarondera nabo bagija gukora ibikorwa bizana amahera umusaruro mu miryango yabo canke mu ma entreprise yabo. Twabonye rero tudugije gatoyi ataco vyo kwicira aba bantu baba bagiye kuyarondera guko twabonye atari menshi cyane niko twabibonye muri leta. Nayo kubijanye n'amafaranga imiliyoni 337 zirenga ategekanwa kuva mu kigega ca leta mu mwaka w'amafaranga w'2025 ushira umwaka wa 2026 yo kubungabunga indege y'u Burundi kandi itari kwirakora. Umushikiranganje w'ikigega ca leta asigura ko ivyo biri mu mategeko mpuzamakungu. Nayo murazi nkuko twabivuze igihe hahise n'amategeko mpuzamakungu avuga yuko indege zose zama ziriko ziragirirwa entretien kugira ayo mategeko akurikizwe. Mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye mu mpera z'ukwezi kwa Ntwarante, Rosine Gatoni avugira umukuru w'igihugu yari yamenyesheje ko hashizweho umugwi uri kuriga ko iyo ndege y'u Burundi yokorwa burundu canke ikagurishwa mu gihe bosanga amahera yo kuyikoresha yoba menshi gusumba igurishijwe. Reka dushimire na mugenzi wacu David Claude Mbananayo. Ibisata bitandukanye bigize ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi byagiye birunyuka mu gusubira inyuma ugeranije nuko vyahora. Ivyo tubisanga mu mwihwezo w'ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ryakoze mu mezi ane aheze. Kubwa Faustin Ndikumana arongoye igishirahamwe, ibiciro byagumye biduga cyane mbere n'ibindi bidandazwa vya nkenerwa birushiriza akubu. Kubwiwe rero akabona ko gushika uyu munsi mu gihugu ibintu byinshi bikiboshe kandi bigoye ko inumbero leta yihaye ishikako. Dutege yomi Faustin Ndikumana aramutwa ishame Parseme. Nkuko mubizi igihugu carihaye ihangiro yuko cyo cyashyikiye iterambere mu 2040 na 2060. Ubwa mbere mu by'ubutunzi twovuga ngo iki muri amezi ane ya mbere uravye mu 12 ku mwaka uheze tuvuga yuko byagaragaye yuko ikibazo c'ibiciro cyagumye gihanze abarundi. Uravye urugero rw'ibiciro ruheruka gushikizwa ni banki nkuru y'igihugu kwa 40%, taux d'inflation yegereza 40% ni runini cyane. Uravye no mwaka uheze 2024 ibiciro by'ibiribwa byagumye biri hejuru cyane biragaragara n'ibindi ikindi kigaragaje nibijanye cyo kwita igihengeri mu bijanye dushorera hanze n'ibyo twinjiza mu gihugu. Uravye ibyo dushorera hanze ikawa ntiyashoboye gushoka neza biragaragara kibazo mpero kibaza muri odeka. Hanyuma ikindi naco nuko gushika n'ubu tugifite ikibazo cinye n'amadovize ava muri izo nzahabu canke ibi ubutari bushorerwa hanze yinjira mu gihugu tasabilite y'imine. Ikindi cagaragaye nuko ibyo twe dukura hanze tasora byo bitera bigabanuka kumbure kubera uburyo bwo kubigura hanze nabwo nyene bugabanuka. Ubwira gatatu nuko bijanye n'amafaranga y'agaciro vyagumye ari kibazo bitandukanye n'amafaranga y'agaciro igiciro ku isoko izwi no ku isoko itazwi kiguma ari umurengera bikabangamira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane abashoreje ibintu hanze.
twavuga ko ari nko gusubira inyuma uravye aho twari tugeze mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Kijanye n'amadeni tumaze kugera ku madeni ya 52% y'umwimbu w'igihugu 52% du PIB abari karaba umurengero yandetema, kandi uravye muri budget ejo bundi igihe habaye revyo budgetaire igihe habaye isubirwa mu mafaranga y'ikoresha revyo aragaga yuko ibikorwa bijanye no kugwiza umwimbu bigenda biravamo nivyo bigabanuka cyane, kandi amadeni ideni ribandanya giyongera. Hanyuma ikindi kigaragara ni crise d'origine amasoko ntangavuvu. Ikibazo c'ibitoro ahubwo cyarakomeye cyane muri amezi ane usumba mu mpera zo kw'icumi na kabiri, ngira n'ibintu byagiye biragaragara. Ibijanye n'umuyaga nkuba naho nyene icikagurika nayo nyene byarabangamiye cyane ibijanye n'ubutunzi, tutibagiye rero ibijanye n'ibinyobwa ivyo vya barabishira hamwe Brarudi n'ibindi sukari n'ibindi. Ku bijanye rero n'intwaro ibereye tuvuga tuti intwaro ibereye yari kuzishikira kugira iryo terambere rishoboke. Hirya mbona kazoza gushika ubu iracanditse umengo ni nk'ikintu c'igitabo canditse kirimo ivyifuzo, mugabo harabuze neza ibitabo bita cadre opérationnel byerekana modèle none dushaka gushika kw'iryo hangiro gute, n'ibiki twashize imbere, hatangura iki, hazokurikira iki, mahinduka duhera kuki tugasubira kuki. Iyo mbona kazoza irashobora kutubandanya iba nk'icifuzo gusa, ugasanga tuguma twivuga nk'icivugo, biragora cane, acari ibintu biboshe. Yari Faustin Kumana aramutswa ishami Parfum. Itariki yo gutanga amakarata y'amatora yungurijwe kuwa 12 gushika kuwa 14 Rusama mu gihugu cyose. Umukuru w'umugwi wigenga ujere gutunganya amatora seni yabishikirije kuri wa gatanu mu muonano yagiranye n'abazoja mu higanwa mu matora yimirije. Naho Gwamiye Prosper amenyesha ko iyo tariki yungurujwe kubera ko kuwa 9 Rusama hariho igikorwa cyo kugurura icese imyamamazo. Kiringo ca mbere twari twipfuje kandi twari twashikirije cyo gutanga amakarata y'abatora carte d'électeur mu ndinganizo ya mbere twari twipfuje yuko cyo bitariki zitanu kuva kuwa mbere tariki zitanu gushika kuwa gatatu tariki indwi no kuvuga imisi 3 kuwa gatanu kuwa kabiri no kuwa gatatu. Ariko rero mu mugwiseni twaragize inama yo kurimbura turabigeranura tubona yuko iryo yinga rizori mu bikorwa byinshi, kandi tuzosaba abantu bamwe baza bari Gitega, abantu dukorana bo mu ntara nibo bazoba bari, tuca tubona yuko umenga byoba bigorana. Nico gituma twipfuje yuko twobanza tugakura mu nzira urwo rubanza rwa nyiricubera mukuru w'igihugu itariki 9, hama rero amakarata tugaca tuyatanga ku ndwi ikurikira itariki kuva 12, 13 na 14 z'uku kwezi nyene. Twanasanze mbere azobara amatavya y'amavuta, abantu bazoba bari mu higanwa bazoza barabaza bene igihugu ko bagiye gutora ikarata yitora, kandi ngira mwabonye ko atakibazo zateye. Twabiganiye twavyumvikanye ko nukugira ngo urubanza ruzoba kuwa gatanu itariki 9 ruzogende neza atagatosi, nuko twebwe twavyumviye mu ndinganizo no mu nteguro y'ugo rubanza turabishikira no muca mu bituvugira bene igihugu bavyumve bikazanure bikwiye, hanyuma natwe turabishikiriza abo dusanzwe dukorana mu bisata byacu biri mu ntara no mu makomine. Muri uyo mubonano abanyamigambwe bazitabira amatora bakaba banahurije hamwe ko bazotegura indirimbo zihagiza imigambwe yabo hamwe n'ibimenyetso. Nino ngaha nshuti bakunzi ba RPA amakuru twateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwamuteze yomi, bakoze na bagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bamfashije kuyatororokanya. Nibagiye bagenzanje bari mu bigo by'ivyuma bo batumye amajwi abashikira atagatotsi. Eveni yuhire nariko ndabashikiriza ndabikebanuye ndayifuriza kugira amahoro y'Uwiteka.